Bagenzi banywanyi ba Kaduza FM, ijwi ryo kugwiza umwimbu ndabaramukije aho muherereye umwe wese nta ikaze mwe by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro cacu Deutschkurs. Ikiganiro cacu Deutschkurs cihaye intumbero yo gutanga intererano kuri abo bose bifuza kumenya, kumva, gusoma ururimi rw'ikidagi. Ikibazo coco ca mbere umuntu yokwibaza ni iki? None kuri uno munsi ho tugiye guhuzwa n'iki? Tugiye kuganira iki? Kuri uno munsi nifuje ko twosubira inyuma gatonya kugira ngo dusubiremwo intango y'icigwa ca gatatu twari twatanguye ku ndwi iheze. Icigwa ca gatatu twatanguye aho twabonye ibintu bibiri nyamukuru, ikintu citwa indefinita, ikintu citwa indefinita, n'ikindi citwa negative article. Negative article. Izi ni structure grammaticale zibiri twabonye aho duherukana. Nifuje ko arizo twohera ko twibukanya ibintu bikuru twabonye imbere yuko dusimbiza. Mu gice ca kabiri turaza kuraba ikintu kijanywe na plural bildung, plural bildung von Nomen. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga mbega mu kidagi comment on forme de pluriel des noms, des substantifs. Comment les noms sont présents dans leur pluriel. Ico icakari. Ica gatatu turaza kubona ikintu une structure grammaticale aussi bita ja, nein Frage. Iki kintu turakizi ku kintu. Turaza rero kukigarukako aho tuza mbere kucungura dushireko akandi. Mu ntambwe ya kane nk'uko kumbure mu maza kubimenyera mu vyibuka, icirwa cose, leçon yose irafise des verbes spécifiquement prévus kugira ngo abire hamwe twige mbere tugire ko dufate n'ingene bakonjuga iyo verbe canke ayo maverbe. Turaza kuraba rero ikiranga ingeso ya gatatu. Igikurikira arico kumbure ca nyuma c'uno munsi muriyibuka. Ndabibutse le thème central y'iyi leçon ya gatatu ni Essen und Trinken. Essen und Trinken. Ni ukuvuga iki? Ni ikintu kijanye n'ibifungurwa n'ibinyobwa. Mbega mu kidagi ico kunywa, iki cyo gufungura bacita ngwiki. None ugiye kukirondera uzogenda usaba uti ukeneye iki? Mbega ico kintu bagitanga gute? Ngibi ibyo tuza kuraba. Mbehoho niyo bakiguhaga bakaguha ibyo biro wasavye, ayo magaramu wasavye, mbe uzoriha muki? Naha rero navuga nti reka dans le cadre de cette thématique
turabe ikintu kijanywe na Preise. Preise na Maßeinnahmen. Maßeinnahmen, Einheiten, Hunger, Maßeinheiten. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga mbega hariya mu Budage barihisha iki? Harivuga ngo iki? Mbega ibyo nyine byo gufungura canke byo kunywa babigura bitekeye gute? Bitekeye muki? Ngibi ibyo tugiye kuraba tuganira kuri uwo munsi. Mu ntambwe ya mbere reka twibukanye ikintu ciswe indefinite article. Indefinite article mbere tubwira ko twibukanya ico arico negative article. Negative article nk'uko babivuga, nk'uko vyitwa, indefinite article ni ijambo. Ijambo rigizwe n'ayandi majambo umurwi bita article. Umurwi bise article. Muribuka ururimi rw'ikidagi rugizwe n'imirwi itandukanye 8. Ufashe amajambo yose agize ururimi barayashize hamwe bashira mu mirwi itandukanye 8. Muri iyo 8 rero hariho icitwa article. Article ikiranga uyo murwi w'amajambo nuko ayo majambo bita article yitwa article yamana ntaryo imbere ya nomen. Ibi bintu birajanye mu by'ukuri kidi nomen sous-entend un article. Arico nagituma nk'uko mubibona biri muri iyi leçon biri kumwe, indefinite na nomen. Rero n'umurwi ugizwe n'amajambo afise une même fonction grammaticale, mugabo avec des formes différentes. Reka twibukanye tuvuga tuti indefinite article igizwe ahanini na forme zibiri, ein na eine. Ein na eine. Twagejeje ngaha à ce stade de notre apprentissage kuko mu minsi iri imbere, mu ndwi ziri imbere tuzobona koko hariho izindi forme zazo. Indefinite article ikora ryari? Indefinite article ikora igihe ivuga ikintu citwa uko aha no mu gihugu kibanye eka mbere no ku bihugu bya kure. C'est une appellation novuga communément partagée aha n'ahandi. Ni ikintu rero citwa gutyo. Akarorero nari natanze ndiko ndavuga ikintu kijanye n'umuhwi. Umudaga kazi nakakubaza ati kirya camwa niki? Uzomubwira das ist eine Banane. Das ist eine Banane. Muribuka akuga formule de présentation. Das ist ni une formule consacrée dans une situation ngiyo. Das ist eine Banane. Genda ngaha hakurya iruhande bazomubwira ko none das ist eine Banane. Niyo yaba ari ikindi gifungurwa kuko c'est la thématique générale, c'est le thème général. Tuvuge umukate.
uzomubwira uti das ist ein Brot. Eine Banane, ein Brot. Negativartikel. Negativartikel mu by'ukuri ufatira kuri la forme ya article indéfini, indefinite article, ugashirako gusa ikintu ciswe la lettre K. Kwa kundi nyene ndakuzaniye nkwereka ikintu acita izina ryayo, nkavuga nti das ist eine Banane. Uwundi muntu turi kumwe ati habe namba, habe namba, ico osico, avuga ati das ist keine Banane. Das ist keine Banane. Mwavyumvise kandi noneho abafise amahirwe barabibona. Nemeje mvuga das ist eine Banane, uwundi ati habe namba das ist keine Banane. No kuvuga iki? Hamwe ndemeza ko iki kintu citwa ari iki, uwundi ati habe namba ico osico. Ça c'est la négation y'iki kintu. Mwabonye ushirako gusa urudome ka mu kidagi, ka mu kidagi, aho wahejeje gukosora uhakana ko atari ico. Iyi structure rero bayita négative article. Négative dans la mesure où en réalité il vient présenter ikintu autrement que uko bari bahejeje. Ni ibi bita rero indefinita na negative article. Kimwe kirafirima, ikindi kigahakana. Babikoresha igihe bariko baravuga ibintu vyitwa ku ahana d'ordre général. Aha akwari ukwibukanya ibyo twabonye bijanye ni structure bita indefinite article na negative article, aho na ntaryo izo article ziri hehe, ziri imbere ya nomen. Reka dutandukire rero kuri ico kintu ciswe nomen. Pluralbildung von Nomen. Pluralbildung von Nomen. No kuvuga iki? Mbega nomen niki? Pluralbildung niki? Nomen kambere na mbere hoho ni un substantif mu Gifaransa, un nom commun. Ishuri, umwana, umuti, ibarabara. Ce sont des nomen, kuko ce sont des substantifs mushaka, ce sont des noms. Ce sont des noms donnés à des effets ou à des choses. Pluralbildung no kuvuga iki? Aha bisigura yuko mu vy'ukuri, ndabigarukako, mu vy'ukuri nomen yose ifise deux formes. Forme igihe hari kimwe singulier n'igihe hari byinshi. Igihe ari kimwe n'igihe ari byinshi. Reka dufate akarorero. Twigeze kuvuga brot. Twigeze kuvuga brot, aho twavuze tuti das ist ein Brot. Urumva n'umukate umwe. Ça c'est la forme y'iryo jambo brot au singulier. Mbega hamwe wofise imikate 3, 4, 5 ubivuga gute, uvyandika gute?
birafise ukundi vyamye. Ico mwomenya coco nuko ijambo ryose rifise sa forme du pluriel spécifique. Ijambo ryose rifise sa forme spécifique au pluriel. Reka dufate akarori. Brot. Aha n'umukate umwe. Iyo ufise imikate ibiri itatu bavuga bati ufise imikate brote. Brote. Brote ni imikate. Brot n'umukate. Akarorero, ça c'est la forme au singulier y'ijambo ryitwa brot, eine Nomen, un substantif, et c'est ça sa forme du pluriel. Mwabonye hagiye ko urudome e. Akandi karorero dufate eine banane twigeze kukivuga. Banane. Banane ni igihe ufise imwe rudende, umuhanyu umwe rudende. Mugabo ufise imihanyu myinshi uvuga uti ufise banane. 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 Mwabonye banane imwe yavuyemwo bananen, mu mpera hariko urudome n. Mugabo kuri brot urudome ni e. Aha ndiko ndagerageza ndabereka yuko koko chaque nomme, chaque substantif, il a fait sa forme spécifique pour son pluriel. Dufate akandi karorero. Akandi karorero ni une pomme. Une pomme. Pomme bayita mu kidagi apfel. Apfel. Apfel ni une pomme. Une pomme, ce fruit que vous connaissez. Mais iyo ufise pome zine zitanu, ivyo arivyo vyose zirenga imwe rudende, uvuga ngo iki? Uvuga yuko ufise Äpfel. Äpfel. Une pomme. Apfel. Pome nyinshi vyandivyo vyose zirenga imwe Äpfel. Mwabonye ngaha nta kiri kumpera. Mugabo hari ikintu cahindutse mu kwandika iryo jambo. Iyo nomen, iyo substantif, iyo no, ico cabo. Hahindutse iki? Hagiye ko ikintu bita mu kidagi umlaut. Umlaut nutu utrema turi hejuru ya voyelle a. Nico cahindutse cerekana yuko aha ntafise pome imwe, afise pome zirenga imwe, afise zibiri, afise mbere n'izirenga kurusha. Äpfel. Akandi karorero gato. Gato murazi ico arico. Iyo hari iminsi mikuru hariya no hirya barakoresha gato ni genre y'ibintu bacumba bakora, bakoresha kenshi à l'occasion de fête. Yitwa ngo iki? Yitwa Kuchen. Gato ayita Kuchen. Bacandika Kuchen imwe. Mbega ufise abashitsi benshi uritegura en conséquence. Ntugira imwe
kuko kumbure ntiwokwiza ugira nyinshi 4 5 kumbure. None mu kidagi ho uzovuga ko ufise gato nyinshi, uzovuga gute gato au pluriel? Uzozivuga uku: Kuchen, Kuchen, imwe Kuchen, 2 3 4 eka mbere n'izindi zirenga Kuchen. Mwabibonye aha nta cyahindutse. Muribuka yuko ngaha au centre de notre apprentissage hari ibinyobwa n'ibifungurwa, n'ibiribwa. Reka turabe akarorero kamwe k'ikintu kijanywe n'ikinyobwa. Jus. Hari jus z'ubwoko bwinshi bivana n'icamwa umuntu akoresha. Jus y'indimu, jus ya pomme, jus ya orange, jus y'ikimarakuja n'ikindi. Jus mu kidagi ni Saft. Saft candi kuko. Saft ni jus. Saft. None ufise ubwoko bwinshi bw'iyo mfungurwa, iyo nyobwa, ubivuga ngo iki mu kidagi? Byandikwa gute? Byandikwa uko. Byandikwa gutya. Byandikwa gutya. Babisoma gute? Babisoma ngo Saft ni singulier, Säfte ni pluriel. Mwabonye ngaha hariho ibintu bibiri byahindutse. Hari la voyelle a yabaye nka kwijambo apfel, yakiriye akakofera. Hariho n'ikindi caje yajutako ni la terminaison e, nk'uko twabibonye kwijambo brote. Aha ni Säfte, ahantu habiri habaye ihinduka. Akandi karorero mfatire ku gifungurwa: irigi. Irigi mu kidagi ni ai. Candi kuko. Irigi mu kidagi ni ai. Mbe iyo ufise amaga angahe? Ubivuga ngo amagi au pluriel bayita gutya. Mwabibonye rero. Ndabahaye uburorero bw'amajambo 6. Ndabereka yuko ijambo rimwe rimwe rifise sa forme au singulier et une forme différente. Mugabo si zose mwabibonye, une autre forme muri pluriel. Iki rero nise plural, la formation de la forme du pluriel, la formation de pluriel des noms, des substantifs mu kidagi. Mwabibonye. Tubirabire hamwe, ngira ngo aya majambo yose yubakiye, la forme du pluriel yubakiye kuri la forme du singulier. Murabe namwe
akararo ka brute umukate. La forme du pluriel ni brote. Ehe ngiyi la forme du singulier brute bashizeko e à la fin. Akararo k'ijambo rikurikira ni banane umuhwi. Pluriel yayo ni banane. Mwabonye banane ngiriya iriko bashizeko gusa n. Apfel ihinduka ryoto ryabaye kare gose kuko ryafatiriye la toute première voyelle a, kandi nta kintu kiza à la fin. Kuchen gâteau iguma kwaku. Il y a une forme analogue. Nta kintu kiza gitandukanya la forme ya le mot kuchen écrit au singulier et mot kuchen repris au pluriel. Saft ahantu habiri byahindutse kuri voyelle a, aho a nguko byabaye kuri apfel yakiriye agakofero yongera yakira endungu e. Akarero kanyuma nabahaye ai, igi, aya. Aha a mubibona biroroshe rwose gutira la conclusion. Mais c'est une conclusion novuga qui n'est pas définitive. Kuko nguko tuzokura muri iyi exercice turimwo muzobona ko hariho n'izindi forme ubu twafatiye ku burorero bukenya bujanye n'iki cigwa turimwo tugiye kijanywe na le thème central de notre leçon turiko turaraba. Rero la formation pour schématiser un peu le processus. Le processus de formation de la forme du pluriel des noms, des substantifs, des noms communs en allemand. Nuko zubakiye zose kuri la forme du singulier. Plus, pour certains, plus umlaut. Umlaut twadukofero, twadutrema. Akaroro ni apfel. Plus terminaison, endungu. Ahanini nizo o scénario zitatu. Vous reprenez la forme, reproduisez la forme du singulier, donc la forme du pluriel ne change pas. Elle est identique à la forme du singulier. Akarorero ni kuchen. Kuchen singulier, kuchen pluriel, kuchen. Premier scénario. Deuxième scénario, nous avons la forme intégrale du singulier à laquelle vous ajoutez eine endung. À laquelle vous ajoutez endung. Akarorero ni banane, orange, birne, birnen. Wajuse kwiki, wajuse ko indome n. Wafashe la forme intégrale de la forme du singulier de ces mots, banane, bananen. Vous ajoutez quoi? Die endung n. Faites la même forme intégrale de la forme du singulier et vous ajoutez endung. Mugabe yindi endung atari e, ari endung er. Akarorero, ai, aya. Vous avez la forme ai et puis aya et er. L'autre cas d'espèce, c'est l'exemple de Saft. Vous avez aussi la forme presque intégrale de la forme du singulier. Vous faites deux opérations. Vous ajoutez umlaut, donc les trémas, et vous ajoutez endung. Deux opérations. Rero nuku les noms zihindura la forme ziva muri singulier zija muri pluriel, mais en se fondant
en se basant sur la forme de départ qui est celle du singulier. Byari ibyo ahanini nifuje ko turaba, reka tugeze ngaha kuri uno munsi, mugabo tuzobandanya iki cigwa ku mbizi ndarikibanuye aho kumva iza